guys, mnameze neza. J'espère que vous allez bien. La famille yacu, abakunzi bacu, abakunzi ba Kogwa TV. Mnameze neza, meze neza, twameze neza. So, on my komuniko murabona ni Ninka Ishimwe. Behind camera ni Madudu. Munwanya tukamuramuzi. So, ni Kogwa TV. TV ibamenyekanisha ibikorwa bitandukanye mu karere ahantu hatandukanye. Uyu munsi naho twahuye n'aba danseurs. Bon, bitwa aba danseurs. Le jeune n'aba danseurs bafite ibikorwa vraiment byiza bakora fresh. Reka rero tubavugishe tubabaze ibikorwa igikorwa cyabo ukuntu bagikora comme ça dukomeze kumenya twese ndabimenye nawe bimenye donc twese tubimenye. So umeze neza mjana? Ego nimeze bon. Urakomeye? Ego. Nawe? Ni bon ndashima nawe ni bon. Anje meze fresh. So ni sinzi ngira ngo reka babyivugira ko bagiye sinabavugira quand même. Ana kara abantu bakuze. Mwamwitwa gute? Banyita Tony TB1. Ngo witwa Tony TB1. Sinzi ko ari ryo zina giye reka turabandanya bamwita gute? Je ni Raoul Kendricks. Raoul Kendricks. Unango ni Raoul Kendricks. Mana yandi mumbabare n'ukuri sinzi kwipronounce. None Tony TB1 igiryo zina ryawe canke harimo n'igi star? Oya, izina ryanje ni Ngabire Tony Blaze. OK, donc TB1 ni ryo kuri réseaux sociaux. OK, mwabyumvise. Ni TB1 izina ry'abavyeyi ni Tony Blaze. Nawe usanzwe wita Raoul Kendricks. Pige ni izina ry'akazi nyene benshi banzi ko gusa iryo benshi ry'abavyeyi ni Ikorineza Abdul Raoul. Ikorineza Abdul Raoul. OK, umwe ni Tony Blaze undi ni Abdul Raoul. OK, ababona ngaha twavuze ko muri abastar naho nabibavugiye mutabyivugiye muri abastar muri abadanseur kandi jewe à part vyondi murakora neza sivyo none? Yego. Ibi musanze mufise ibikorwa vyagute mukorera he ibintu genre nk'ibyo? OK, mu bisanzwe tutwa abadanseur. Aho dusanzwe dukorera twase amakundi dutambamwo. Naho dusanzwe dukoranye ibikorwa vyacu. OK. Umva musanze mufise amakundi mukoreramwo ibikorwa musanze mukora mwamuse nka donc navyita gute nka groupe muri babiri nyene musanze mukorana muri babiri cyangwa mufise groupe yanyu? Twebwe gusa turakunda gukorana cyane gose. Usanga turabagenzi gose. OK, muri abagenzi gusa sikundi. Sikundi. OK. Nka Raoul Abdul. Nk'ibintu byiwe afite ibintu bingahe abifite hehe yatanguye umwuga we ryari imeze gute? Ibikorwa ni byinshi biruzuye kuri ku réseaux sociaux. Ugiye kwandika Raoul Kendricks kuri FB urandonka. YouTube na IG yose urandonka kweli. Donc name ni imwe gusa. Ni Raoul Kendricks hose. OK. Reka ndakibaza akabazo kamwe TB1. Watanguye ryari umwuga wo gutamba wabibonye gute kufite talent yo gutamba? Genre haheze igihe kingana gute utanguye kubigaragaza? Gutamba ni ibintu usanga umuntu yaravukanye abikunda kuva kera. Gusa aho natangiye gukora ama video nibanza ko natangiye gukora 2018. 2018 niho watanguye gukora ama video? Video ya mbere nayikoze 2018. Watanguye kubona ryari ku myaka ingahe ko ufite iyo talent? Urumva je natangiye kubona ko ufite talent nkiri muto cyane ko umuziki urabizi umuziki n'ahantu uzosanga umuziki wose. Washobora gushika ahantu nyene ugasanga hari umuziki uriko uratamba ugatamba n'abandi ukavyisangamo uri kuri class nk'abandi ukabona we ibintu urabishoboye cyane gose. Aho hari nko ufise nk'imyaka ingahe? Sinashaka kumenya imyaka kwere gusa nari nkiri muto gose. Gusuribuka wari muri mu kangahe basi? Nari nko mu wa 4 ku wa 5. 4e 5e. Yes. Donc rero uca ubona urakura ndibaza uri nka 5e 4e wari ufite imyaka mike. Uca ubona yuko iyo talent yawe ifise urayikurana ucubona yuko bitokuhereramwo ubishira habona 2018. Ni fresh kweli. Hama nawe Raoul wamenye gute yuko ufite iyo talent kweli kandi ko nabonye ubikora fresh? Talent ni umuntu ni ibintu nyene umuntu yisanga muko nyene. Je nayikuranye mu bisanzwe.
je nasanze nabimenye nyene nkiri umwana ariko nasanga nyene ndikunda nk'ingoma yo gutamba usanga nyene ko ndasubiramwo nyene ubwo ati sha wandi ko inkoze video nana yotoka naho nyene vyahereye nyene. Wewe nyene gusa wasubiramo yandi ma dance canke ne wewe wisanga nyene uriko itambira ibintu vyiwawe nyene nyene uko rasi nk'ingoma ariko niyo usanga uriko atamba ubwo ati yandi kandi nzokora video nzorabe ko ntamba usanzwe nome gusa ari kibazo afise umuntu asanzwe afise talent yo gutamba ndimo ivyiwe gusa birashobora gushuka ugasanga hari wundi afise talent yo kugira challenge ku zindi z'abandi birashika umuntu waba uzi kugira choreography yiwe nundi avuga ati kaje ndabire kujyanye none nshobora gutamba wewe nawe ufise muri kategoria uri muri kategoria waje ndagira choreography ziwanje mu bisanzwe challenge ndazikora gusa kenshi ngira choreography wanje ugerageje kuraba talent yiwawe ufise cyane pa ko yindi ni yahe kuri challenge nana ni yiwawe nkoze choreography wanje niho binyorohera sana. Okay. Nawe TB1 challenge canke nani? Choreography cyane cyane. Gusa nama challenge turagira nyene gusa choreography nizo nziza kandi zituma ukura muri dance. Mabona aho hagaze basi. Ufite igituma ndabajije uko niko nkunda kumona ama video menshi yiwanyu mugira challenge surtout wewe. Niyo mpamvu basi nayo niyumviriye ati ngira ngo peut-être base since none kini kibazo kisanchana nyuma ntabatebeje ndana ko sinzi ko muri kamera basket ufite hariho nk'umuntu ashobora kuvuga ati nkore ubwanje jusqu'à la fin sinzovuga ngo ngiye ngo makunti cyangwa mu club kugira ngo tuje turakorera reka nikorere ku wanje ni naronka ufasha amfashe gusa pana byo kuvuga ngo nyene ngo ngiye ngo je crée un groupe ngo ibiki wewe nawe uri muri kategori yahe ngaho uvuze ati je ndikora ubwanje nzokwimenya ama video ibiki byose oya ukoreye muri groupe niho sawa niho wivuri wacane gose usumba kwikorana wenyene nawe Abdunu niho nibwo fresh kweli iri muri groupe niho ubona no muhana ingufu mwese basi mugashira hamwe mugakorera hamwe no nivyo vyiza. Okay. Jemwe fresh. So, Ibigo TV mnavyumva abakunzi bacu ni groupe sinzi ko twitwa groupe. None muga nta groupe musanzwe mufite hagati yanyu? Aya. Gusa turakunda gukorana nyene Tony TB1 na Howard Kendricks. Okay. Nukuvuga ukeneye imwe muri abo wandika Tony TB1 ukaca ubona petite ibikorwa bya bose uko ntuzobona umwe ariko yitamana ushaka kuzobona bariko batambana bose. Cyo kandika Howard nani Kendricks kacha ubona ibikorwa bitandukanye byabo babasaba kwa followinga donc kugira ama subscribers kumana ni kuma channel yabo reka babibutse inani channel YouTube channel cyangwa Instagram aho mwinjire ko musamze murara ibintu byabo mura followinge murabizi nyene nkabite nyene bo basanga hehe tubibutse abakunzi kugira ngo dufashanye twese. Okay, jeo genda ukaraba Instagram, Twitter, YouTube na TikTok hose urashobora kunsangamwo ukandika ijambo Tony TB1 utangura kubona ibikorwa by'ibanje byose. Nawe bibutse jewe kuri Facebook, YouTube nande bashi na Twitter, na TikTok, naone hose wandika Howard Kendricks. IG naho niko wandika Howard Kendricks cyangwa ko dancer gusa. Okay, ndibaza bavyumvise. Babasaba rero reka ubabwire ico babasaba abakunzi peut-être nawe urafise abakunzi n'abakunzi ba Bikorwa TV bazokuraba bazovuga ati umuntu ushaka kumenya uko baraza kubibona ibikorwa byanyu peut-être gashaka kuvuga ati kaje turabandanya ubasaba iki ko nyene sinzi. So icambere ahubwo turashimiye Bikorwa TV kuri interview yanyu. Ayira bashimiye cyane. Yego hama tusaba abadushigikira nabo babandanya badushigikira ama commentaire yabo aratwubaka. Badu following kuma réseaux sociaux yacu hama natwe twashe gutera imbere. Ego nawe avyumvise ndavyibaza nawe agiye cibabwiye. Cyo novuga je ni kubashimira mwe mwiyumvye kudutumira kwanza kugira tugire kino kiganiro. Naza turabashimiye. Hama nkubwira n'abafanzi bacu kubana badutera intege umusupport yabo arakenewe sana cyane. Nivyo kweli. Ego mwavyumvise ico basabye ati mura following mwinjire mu social media yabo kugira ngo mubafashe muze murababwira ariko sa mwabonye mu commentaire yanyu baba yakeneye donc kugira ngo twese dufashanye Bikorwa TV ibikorwa ukuvuga dufashanya mu bikorwa bitandukanye hari aho ubonye ikosa umubwira uwundi ati ikosa rya faut changer ça. So reka ndagushimira cyane rero ndabashimire cyane
mes invités ndabashimire d'abord ko mwitavye invitation yanje puis nongera ndabashimira kuri kazoza ninongera kubakenera muzonyibahirize mwitavye invitation yanje merci beaucoup murakoze sawa sawa ndabashimiye cyane rero namwe dukurikirana buri munsi ndakwibutsa rero ugire subscribe kuri channel yacu utaragira subscribe sonde nturengane hari rouge s'il te plaît sonde kuri rouge hano hari s'abonner cyane subscribe sonde hano hari akantu kengeri donc ama notification acako so urayaronka bigenze neza so reka ndabwire ko ndabakunda cyane ciao ciao yewe genda umere nk'uko hari uri kura